mumeze neza murakomeye ego tumeze neza turashimana muri Holy Travel and Job Connect Agency muri Ivyo tumeze neza kabisa turashima Uwiteka ego uri kumwe no mu papa wa nawe ndabona ameze neza umeze neza mu papa we mwiriwe Barcelona urayibona di ariko mwamuravuga sha twe twahoze ducana bitumira mwayabuze ese equipe buri muzi imyaka ibaye 12 ese Liverpool yatsinze oya hari abakina na Fulham baba aya ariko bakina na Fulham ese Liverpool nayo iratashe Liverpool nyene yagiye munyamari munyamara sinzi yageze mu nyama oya dufotora ibintu by'ibihwere oya dufotora ibintu by'ibihwere bitaboneka umufana Liverpool akomeye cyane ejo nabona nyandikira ejo ngiye mbona telefone sa star ijoro ubuse muvande wewe nukuvuga ibujumbura aho twari ibintu twagira ruguru ruguru rero hari ibintu bavuga nk'ubu twejeje ingano muci ego twejeje ingano rero hariho abeza mbere n'abeza nyuma umuntu akakubwira ati ngwino unca umukozi nanje nzoza kugufasha nizera biriya bintu byo gufana no gutwenga abantu mbona ari guca umukozi nk'ubu nubona aba boss yarambabarira ndamuvuze n'izina ry'Imana burya rikaca umukozi ejo ndazi nabo baza nkunigure Bayern babare boss rero murakomerera muri Holy Travel and Job Connect dutangura kwa tubakeza tumaze iminsi tubona yuko muri ko murashikira ibikorwa bigiye bitandukanye by'abana b'igihugu uherutse mwatanza akaduga wa muntu ubonye kirikarenganye ko barajya batanza akaduga ndabona tune kirikarenganye kabisa kanse ko Holy Travel and Job Connect Agency kurundi ruhande mu nkino nimutwibagira muri basket muri yo umupira w'amaguru muri yo nandi agiye atandukanye bigaragaza ngo mbuyamba Holy Travel and Job Connect Agency ni maje gusogera ngo baze barafasha Burundi badabo gushika kundo tuzabuze gushika hanze y'igihugu cy'u Burundi ariko kandi no mu bari ngandani mu gihugu cy'u Burundi baragaragaza kubafasha ngo ibintu byabo bishobore kuba vyogenda neza cyane boss rero hagezweho amaki muri Holy Travel and Job Connect Agency turabizi ko turiko turagenda muri Albania nk'ibisanzwe turiko turaja katuko kandi turabandanya dukora dossier zacu zo kugena hari ya Dubai mu buzima bugiye butandukanye ubuzi bwa cleaning ubuzi bwa security n'ubundi buzi bugiye butandukanye muri kano kanya abakunzi cyangwa se abasanzwe bakunda ibikorwa vya Holy Travel and Job Connect Agency bari baza batagezeho iki ibigezweho ni byinshi nkuko mubibona muramaze kubona munimba mukurikirana imbuga zacu murabira cyane turi muri bake no muri ibi bihe bigoye turiko turarungika abantu twashoboye kuguma tumentena turonke indege quelque soit les conditions zihari z'intambara hariya ibirere bituguruye neza ibirere biruguruye ariko indege hari amakompanya amwe adafata iyo riske yo kugenda muri ico gihe bivanye n'amassurance baba bafise ubu nka twaraguze amatike muri Rwanda canke Air Tanzania mugabo izo ndege ntiziko ziragenda ntiziriko ziraguruka ariko ubu abakiriya bacu twebwe ayo matike twarashize hapa turababwira tuti okay hariho indege ishobora kugenda ikoranye na Emirates ugasanga iragiye mugabo ikabiri muri mesh nk'amajana 7 y'amadolari mugabo turababwira tuti malgré ayo twarabariye amatike twebwe turi tayari turabashirira turatanga yandi majana 4 ayo dusanzwe dutanga ku ticket z'indege umukiriya akishirira ko $300 kuko ni situation ibigoye abo bantu bavyumva bakavyumva bakaza babandanya bagenda uburonsi visa akabandanya kuko ni situation numva twebwe nayo twarayaretse donc yego d'abord hano yabiteye yaba kuri abo bakiriya ba Holy Travel yaba Holy Travel yaba nizo ndege nta numwe yateye ino situation usanga n'uwo mukiriya intambara imwafexe ako gatoyi $300 abantu bariko barayomba situation turimwo ikirahombesha isi yose yego cyane of course ifo ko abantu babitahura ubumva iyo turiko turarungika abantu hari abantu murambona bavuga ati twebwe ni muraturungika jewe njamanye visa ngaha mbanze meza 3 shika kuri agence ubaza ati situation imeze gute tukubwira tuti hagomba gukorwa kiniki kugira ngo gahunda ibandanye malgré tout urakoze cyane kuko bigiriye ko cyane tumaze iminsi natwe turonka email kuri kumbuga za kuri email ya PJ Classic FM y'abakunzi bacu batwandikira kuko nibaza ko nimba mu dukengurukira ngo turi mu bantu ba mbere bashikana ibikorwa vya Holy Travel and Job Connect Agency kure cyane amaze iminsi batwandikira tubaza bati muratubariza neza muri Holy ati nka jewe for example mwanditse uno munsi nabibonye kuri email yacu
ati je maze ukwezi nimba atari amezi abiri ndonse visa ati mugabo sindagenda ati mugabo kandi ku mbuga za Holy Travel and Job Connect Agents mejeje kubona mu kanya gato abantu bagiye ati rero ndibaza Yesu bagiye bo bavyagenze gute ati franchement ko yaranejeje kubona fly yanyu kuri page zacu kuza kubura umutumire wacu muri ino game aravuga ati muze kumbariza rero the big boss bimeze gute eske abagiye bo bavyagenze gute kuko ngira ngo hari abataramenya ko iyo situation ishobora gukunda peut-être iyo bongeye ko ayo mafaranga birashoboka kubo ariko sama company yari yose aha nshaka guhatanga umuco neza dufise amakampani menshi arenga 50 dukorana hariho umwe turafise nka company nka zitatu zatubwiye ziti twebwe ama visa nimba yo nahera tukayaronuvera canke mukariha renouvellement mugabo twe tuzokwakira abantu muri feme mu mera zo kwa gatanu muri ico gihe umuntu nimba ari muri iyo company muri iyo ka canke muri iyo entreprise turamubwira ati nubundi none wogenda uriya ncishijemo gatoyi ni Dubai hariho amakampani amwe atariko arakora abantu bari muri chômage technique abantu bavyumva kubera situation ihari yego Paul yari yugaye abantu dufate nk'abantu bari muri construction warasanga hariho bamwe donc stock y'ibikoresho ihera matériaux de construction zaheze kandi babikura mu Bushinwa bizanana muri Paul bari bugaye Paul bivanye n'ivyabaye muri ico gihe abo bantu barabahagarika akazi kuko ntibikunda ko bakora abantu bakicara ngaho kandi bakaryama ndimo aho Dubai twumvikane yuko iyo uriyo utariko urakora uronka amahera yo gufungura gusa usanga ntuhemba bivuze ngo byane byo kwikenura kumbura umuryango nawo gashikirwa ngahe Bujumbura canke mu Burundi biba vyahagaze donc mu yandi majambo ari winjiza ndasi Dubai gusa sindaguciriyemwo ni Bujumbura buryo utagiye gukaza arabadafunga rero nk'ubu mwizo company biba bimeze nk'uko hari n'ababa kansorinza bakavuga barakansoringa mugabo iciza co muri hori twe turababwira tuti umwebwe nimba bagukansorinze bakaguha passport hariho yandi makampani menshi ariko aradusaba abakozi bidasigura ko tutanabandanya twakira nk'ubu dufise umuntu ashaka abakozi 200 wewe urumva aripanze afise abakora ibikoresho arafise hari n'abafise abakozi bitakunze ko baza bakeneye ababaramplace twe tukaba twabahaye amadokima ya babantu nico gituma usanga n'ubu tuguma twakira batwitura bakabandanya bagenda gukora mugabo tubanza kuvugana uwe akazi karabandanya kariko karakora kuko hariho amakampani atariko arakora rero nk'izo company usanga zitariko zirakora birasaba ko umuntu aza akaraba bakaramurabira kuri liste kuri agence mbe wowe uri muri company yihe yari yabonetse he nimba wahari urindiye gushika iki gihe umuntu akamenya amakuru yizewe akabaho afise ukuri azi ukuri ati bimeze uku nuko yego peut-être nzogenda igihe kiniki kubera company yanje kuko turungitse umuntu akagenda atagiye ashika ko aja ku kazi byo bari bibi gusumba yuko yararindiriye ngaha kubera yuko hariya ubuzima burazimvye gusumba ngaha naho yo bagiye mu yandi yo baroye byo tuma yuko abaguma ngaha rero ivyo birahari ariko kubo bari ready turafise liste y'amakampani tuba dusohora amaliste aba bantu tukanabatelefona wewe usabwa iki ngo kuri biro agence ngo kuri agence ha mugeni nibo babubona bariko ababitahura nibo babubona bariko baragenda ari n'ayandi ma agence dutelefona ko mwe muri ko murarungika abantu mu bikenza gute muri ko muca muri ko mubacisha he bigaragara ko muri bake bariko bararungika abantu niyo ngiye ku kibuga c'indege ubu musare hagiye abantu 18 ndayabonye ku muga zayo donc nabo 18 abantu bacu batubaza none mwebwe kubera iki mu barungika twarakombase turafata ari indege zikombi ntusanga bitaba byoroshe mugabo kubera dufise ama hypothèque dushira muri compagnie tukabaha garantie umuntu ategezwa gushika arafise hagiye nibazo musubiza inyuma niyo vyokenerwa kagaruka urafise aho uzokura retour donc tukavugana n'ama compagnie gutyo yeah bakatureka bakagenda
uragenda mugabo urumva itike ziri hejuru cane ukoresheje Ethiopian ukoresheje Kenya Airways ivanze na Emirates Ethiopian usanga itike ziri hejuru nico gituma tubwira abantu nawe we ira sacrifice yiwahaba nuhombe ca gihumbi batanze ongera kwizo truasa natwe dushize kuri n'izindi 4 kandi twaranamurihiye n'itike yego ya mbere yo muri Rwanda canke Uganda yaraye canke mukemera kuyikansora canke kuyaheba no kubwiza ukuri nk'ubu jewe ubwanje muri company wanje na de process 5 million kandi ari mu guhera yo gufasha abantu yo mu gufasha muri ico kintu sindi sure ko bazondambura amatike nararishe muri Rwanda canke n'ahandi hose procedure zizoba mugabo ahubwo jena niyumvira ingene mwunguka kuko ndavye itike y'indege kilomike hari abantu bagize imisi banyandikira ndababarize muri travel itike y'indege amaheri gugwa yonyene hatarimwe n'ivyo bindi byo kubashakira akazi ugasanga itike iri mu majana 7 none se ko muri publicité kilomike dukora usanga umuntu bamwaka igihumbi n'ijana 200 none se nambi itike yonyene ari amajana 7 ama visa nibiki bica bigenda gute babunguka of course ikindi naco numvise gato kuri nyakubahwa hano nuko hari abantu benshi bicaye muhira bazi ngo ntituriko turagenda hama baciye bagenda bicara muhira ariko nibihakanya ko gushobora kuza kubaza amakuru yawe ujameze abo rero babushobora gusanga peut-être abonye abariko baragenda ca yiyumvira itundi tuntu canke akiyumvira kundi mugabo je no hamagarira ko wo baguze peut-être ngira ngo nivyo magira munashikireko ikindi nagomba kubabwira donc nk'abantu nk'amaviza aba yaraheze abantu bo mu ma company tuba dukorana kugira ngo yumve yemere ko kuronuvera ya visa naho tuba twamurisha ategezwa kubona ko uwo muntu ari ready kuza kuko visa ntibayironovera kabiri donc umwe tubwira bati okay dufatire tike y'indege naho yo bari yo mu kwa gatanu canke ahe hama ucuduha uwo muntu ni tike visa yiwe ni tike y'indege tuca tuguha extension nivyo rero tuba tubwira abantu ngo wowe utahure tugomba dukora iyindi tike y'indege itandukanye n'imwe twakora ubwa mbere hama tuguhe niyo tuguronovere niyo visa hama ubandanyije ku kazi ku makampani asanzwe ariko arakora abantu rero babitahure abaje baciye kuri PJ Classic kujo gituma naje ngaho kugira ngo ndabasobanurire uje akansanga kuri biro ndamubwira kandi abantu bose barabitahura kuko ntushobora kumbwira yuko nimba wararisha igihumbi twebwe twaremeye je naremeye guhomba kuko n'akazi nakagiyemo kandi nyangaje nagize yo gufasha nkuko nkora n'ayandi ma sponsor narafasha ataya amahera mfashe ko na sponsorije ibintu nokoze bindi mugabo mfashe aba bantu bari yangaje kuja kurondera ubuzima of course bagende bashike kuri objective ntibambone nabi kandi aricyo ntibipfire mu nzira bari mu encore donc ndavuga ati okay amafaranga buriya ataha kintu afashije umuntu ntaca bamaze nimba abantu batarabitaho cyane amafaranga ataha kintu afashije umuntu wundi akintu nabamaze je n'agaciro mu mahera gose kuko iyo mba mu agaciro amahera n'ubundi narayaronka n'ubundi no yaronka no mu bindi canke no genda mu Birigi na madamu n'abana nkatuza mugabo niyo ndinga ndisiri yuko mfasha benshi margira amafaranga yabo barishe bakayariha mugabo afise ico azobafasha hari amafamiye menshi yagiye Dubai arafise byafashije hano abantu barugise umuntu umwe bafasha hari abantu bavuga bati twebwe banashaka no kuri aco gumi c'amadolari reka turondera agace gato tujya amaturungika uyu mukuru mu muryango nimba ari umwana mukuru agende hama yaca ugasanga kagatonga rakaguze kandi ariko ni n'umuryango buri kwezi barashikiye hari abantu bambwira tubona araguze muzinda sigaje kuhubaka nibo benshi kubera yuko yagiye hari n'ukapo mu kanya gato narimbonye yanditse hano muri ngo sinari bwa kore ngo ku miliyoni 2 ziwanje kuva mugabo kuva nguranya ya mahera nkagenda narahije kwishura ideni ubu ndashobora kuronka 3 miliyoni 2 miliyoni yuwan ndashobora kuzobona ko ntaha mfise miliyoni 10 ziwanje hari umuntu yanditse no muri commentaire yitwa Delice niyo nkuru
ati boss wanje akomere cyane yamaye entreprise nziza yitwa World Star ino Dubai yubahwe atanga ibintu bizima bamwizere cyane. Iyo World Star imaze kurungika y'abantu barenga 500 gutyo. Yeah, of course urumva ko sometimes n'abantu baza bagatanga ifasha abantu cyane office abantu ndazi ko mfise abantu banshimira hari. Yeah, cyane. Of course uko bara uvanye no kuyo comment ndashaka gutanga umuco ku bantu bo kuri Facebook ndamaze iminsi mbona abantu ashiramwe ama commentaire mugabo naragerageje ndi umuntu w'umuinformaticien ndagerageza kuraba umuntu wayi wose agerageje ndabiraba ibintu byinshi abantu bandika ama commentaire atari yo kuri Facebook benshi ntabara abakiriya biwacu yego kuko nta muntu numwe yaciye iwacu azi aho yatangiye amahera yo complaining hariya kandi azi ko ashobora kuza ku biro akamenya ya of course ya akaronka iki duhora hari nuwo vyanka hori travel iri ahantu harenze hamwe iri Bujumbura iri Gitega iri Ngozi iri mu Rumonge hari uwo ku muco kuro hari uwo twavuganye ndarondera n'uwo mukiriya ariko arambwira ndamubwiye acambwira ati no ni wihenda uwo muntu ari Dubai naraze kumuca ko jewe nivyo akora nase kumwizera nca ngaho ntamperanye na bukebuke urumva yayitiriye uwundi mukiriya nca ndondera wa wundi ko nafise nimero yiwe acambwira ati ndamurungiye ya screenshot azo umuntu ikintu yacambwira ngo waratunaniye ntituzi dawa uha abakiriya batwizere kugira tubure di barakubanye nkuko bari babanye ariko buri dawa ya mbere ikomeye buri dawa ya mbere ikomeye nuko ukora ibintu byiza ibintu namwandikiye namubwiye ati Dubai nimba uyikora wewe nuko je naje kubibereka nkabahinzira nk'abarundi nkaza nkabereka ivyo ukora nimba ukora akazi kiwawe uronsa abakiriya biwawe mugabo ureke kugenda kuvuga nabundi muntu ponda hari abantu hanze umenga agomba kudugira ku yundi canke se agomba ku numwe azofatwa umugisha wundi ivyo navyiyumvira jewe nimba nkora akazi nkagakora neza canke nakoreye umukiriya kuba naraje nka Dubai nkisacrifice abantu jewe naje mvi Dubai woronka témoignage twicaranye turi ngaha yego bambwica intege bimwe byo ku rwego rwo hejuru urapfuye wewe waruhagaze neza Dubai uratasha Burundi mon objectif ntibari bayiza yari yo kuzofasha benshi nabo bose bigiza aba agent abo bose ubona babikora yari kubacira inzira kugira bararonsa akazi kubera navuze ati ndabiretse je na madamu wanje ntitwabihurizako uratashi ivyo bintu ugiye kugira umana vy'amatelefone turarungika gumana mu buzima bwawe warusanganye uzorungika imiduga ikorere hariya mugabo we ntuje ndavuga ati no je kugira ngo nkore ibi bintu byo gufasha abantu byo muri agence niyo motivation ya mbere ya muri hari ndavuga no kuba hari abantu bashimye byo kora kuza ngaha ndavyugururira aha hama abantu bagende bambona kame ndabibasigurira ivyo ari byo hama babibona iyo ntabisigura kuri rezo sosio ari abantu ndagutera inkuru n'aba journaliste bagiye bankoresha icyo bwa mbere donc narabahaye inspiration y'ibyo bagomba gukora bisigura ngo ni ikintu kizima nakoze kandi apare y'ivyo tudatevye sinagumye Dubai gusa je mon objectif nuko Burundi naho tugera dushike Burundi aronka marché aronka isoko donc main d'œuvre y'u Burundi ironka isoko ahashoboka hose aho nshobora kugira hose zohagera nimba naraguze icya license nkatanga ziriya miliyoni 150 so kubera yuko ata gahunda mfise ufise program nuko mfise program yaho ngomba kugeza abantu ndashaka kubona umurundi jewe nivyo nama nababwira arondekwa burya nuko abantu nk'utarava mu Burundi ataragenda dushyitse hanze ku isoko y'akazi mu frere tuba dufise ntuzeye identite canke personalite zitandukanye usanga umurundi batamuzi kandi akarite y'umukozi ugasanga umurundi niwe wa mbere cyane muri service batanga mu bijanye n'uburyo bitanga ku kazi ingene bakora ingene baruhira akazi mugabo yuko uriko akarondera
nturimwo kubera ntibaramenya ntawe bazi uyu munsi i Dubai kubera ivyo twakoze niwe aronderwa umurundi niwe wa mbere aronderwa bavuga atana ni kubera iki twabashize bakabona ati kumva abarundi bameze n'ibindi bihugu nitwabashirayo uko turiko turagerageza uzosanga iyi todo chômage iri mu Burundi izogabanuka cyane izogabanuka ko bigenda kose kuko ugiye hariya agomba gufasha umuryango rimwe na rimwe n'amafaranga atari make agomba kugaruka mu Burundi apana atari make amafaranga arega ari ukoreye hanze agira agaciro uyavunjije hano mu Burundi cyane kuvuga ngo umuntu yagiye hariya ashobora gusova wowe niwo uri ngaha azogukoresha muri ibi ati nkorera ibi nawe ubeho utunga umuryango muri ya mafaranga yavuye hanze hama n'igihugu kihungukire cyane kabisa n'iterambere ry'igihugu yo gukotesha mu Nyakabiga abanyagihugu bayibamo cyane uyubatse inzu yaha kandi bazoriha impôt foncier inzu yubatswe n'umuntu w'umu diaspora aba diaspora ubu munsi bakora ibintu byinshi mon objectif nuko nzobona yuko abarundi bafise droit yo kuja gukora hanze ubu mu mutwe dufise yuko iyo ugiye hanze ugomba kuca wideklara ukitwa impunzi kubera uba wagiye waciye aha na hariya mugabo jewe ico nshaka nuko umurundi agenda hanze agiye gukora akavuga ati mfise contrat y'umwaka y'imyaka 2 renouvelable hama biheze d'abord akajana iryo tuze n'itekano ndafise permis de travail ndafise residence aho ngiye hama ndashobora gukora apana kuvuga ngo nzocomoka urakoze ko sometimes dukunze no kumva rimwe na rimwe ugasanga hari abarundi bari mu bihugu bigiye bitandukanye ariko kumva ngo yagize ikibazo bamufunze canke yagize izindi ngorane kubera ko yavuye sometimes kumbere avuye ngaha mu Burundi mu buryo butemewe cyangwa yanatwawe n'abantu peut-être ubwo bumenyi bwabo mu bijanye no gushira gushikana umuntu hariya akaba ari umuntu yizewe akaba afise aho abarizwa kuko nk'ubu nizera ko umuntu agiye hariya yanye nk'uko yabivuze umuntu ashobora kuba ati je naciye muri hori travel ariko niyagize ikibazo ashobora kuyitura nabo bakamenya aho bitura kugira ngo niba ari no gutabarizwa uyu muntu ashobora kuba yatabarizwa hakiri kare kuko tumaze kubona ko abantu benshi baja hari ugasanga yaciye ahandi hantu niyagize ikibazo ntawe afise atabaza ntawe afise abwira ngo urumva je nagize ikibazo gutya na gutya na gutya aherukana n'uyo muntu kuri aeroport amutwaye canke amunugitseyo ugasanga na feedback bigize nibaza rero ko mbuyamba abantu bararonse umucuku yende ko ndabona abantu ariko nk'uwitwa bagira Imana teratimane guhezagire cyane wiyumvira igikorwa ciza Imana ibuwemwe igufashe kugera aho wifuza gushika ati ariko siziko yarangaje mbere ko tushatuza mu commentaire abariko barabaza ibibazo ko umuntu bafite ibibazo byinshi barafite ibibazo nk'ubu ni yari uwo muco nashaka gutanga Albanese sawa biri yankuru yego visa zibura ya buriya ntiziba zinyaguka cyane surtout yari visa de travail birasaba ama procedure permis de travail hama hakaza visa mugabo ibintu byose bimeze neza biri ku murongo cyane no kuvuga ngo hama bivuze ngo abantu bashaka kubandanya bakora ama procedure ama dossier yabo bakabandanya ariko twabonye hakenewe aba decrocha oya turiko turana decrocha n'izindi offre nyinshi zitandukanye ari hari amakontra dukeneye turiko turategura birasaba negociation n'abapartenere kugira kuko twebwe ayo makontra niyo tuca tudepoza no muri ministere de l'intérieur bakabona donc contrat de partenariat dufitanye n'abantu bahariya aho tuzobaja ubushikangajwe no hagati mu gihugu biba bikenewe hama ikindi naco ejo ndafise urugendo ejo je mu gitondo nzofata indege kandi ngiye mu vya joka aho kuronka amakode gusinyana kugira n'amasezerano kumbure nabo baba bifuza abakozi hari abantu benshi bahora baturondera bavuga bati Arabia Saudite Oman abandi baracana y'abantu mwe ko mutajana yego bigiye guhera nivyo naje vuba cyane no bajije kuko hari amama baratwandikira akavuga bati Katare bimeze gute none ko muri hori turavore abagabo mwabumviye mukabakorera neza ati none hari amama Jordan hari amama baratwandikira tubaza bati none
Bahrain. hari abantu batwandikira tubaza bati twebwe muri Euro Travel maduhiki kumenga twebwe nimutwitayeho ati turifuza kugenda mugabo duciye ahantu heza bahumure bahora badutelefona bahumure ejo nzofata rutema ikirere arivyo ugiyemo akabona se ibintu umuntu arafata indenge akavana akaja kubanza kudiringa ibintu akabimenya neza hama akaza kubibasigurira ubwo rero nibaza ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo urumva ngo menye ukuri hama ukuri nako kuguhereze kwidegemvya ubwo rero ugasigara wibwa twe niwagaruka hano tuzogufasha kurira ko tuzotwara kurangiye ahantu heza ko tutagize ngo tukurangire aho gushobora kujagira ngo uronke ibimeze neza cyane ati mbariza Tamarishal ko umuntu yarafise miliyoni za Dubai yo mwongerereza kajarvania yasigaye tugasenga contrat kazoyakura ku mushahara yitwa Clovis ngabirano nibaza ko no muhanura gushe kuri agence kumbure yego ivyo bintu byo kuvuga aya ma discussion yose ya umuntu aba yarabikoze kandi mu kubikora abari sero na capacité financière ziwanje kuko hari abo nongereza nk'ubu ndazi ndafise abantu wongereje baraguheranira benshi oya batarandiha canke abari kwarariha buke mugabo ugasanga hariho n'abafashe reka ndagashiremwo ari umuntu nigeze kubona nongereje amahera oriye kundiha yagiye yandika kuri Facebook page yiwe yo guponda kandi ari muri Worldstar wabonye umuntu yagize commentaire ko ari muri Worldstar yari muri Worldstar umuntu yandungikiye yitwa Nikeze Komera sinzo narashatse kumwishura mugabo reka umunsi ndabivuge yagiye muri Star ni branch ya Worldstar ni company vraiment maze kurunkamwe abantu naho wovuga ati bavugaho abantu bariyo uzikura umukozi bumeze neza ariko nibutsa abantu ko uri Dubai yego boge gukora iyo udakoze ntuhembwa we yagiye kuri Facebook agasiba kabiri bakamukata amahera atakoreye aca ndungikira umushahara ngira ngo yashaka kumbwira ndungikira transaction bagize y'amahera umenga 560 ndamubajije kubera nabonye comment ivyo yagize kuri nibuka ko namwongereje 2 million donc ico gihe so acambwira ngo kubera iki nahembwa y'amahera amubwira ati mbajije abantu bakorana bajanye aca bambwira ati rekana n'ujya twaramuhano yaranka arasiba cyane ku kazi ya aba yibereye kuri Facebook ariko arandika ibya politike byahe yandika ibiki urumva nk'uwo ukora kuri Facebook abashaka ubwongirira muhemba ngira yari enjoying the connection peut-être hama urumva yase kwishura donc muri sanse yo kwishura ya mahera we yahisemwe guponda kuri Facebook yibaza yuko ngo ntaco byongira mugabo poste zose yagize malheureusement nabonye Facebook yaciye report yibikurako na report nagize je mugaba amakomantere nabona baramubwiye ati nimba mufitanye ikibazo personnel uwo muntu ko yashira ko amafoto yawe murondere peut-être ndi mu masponsor nk'ibi bya isanganiro abade akacari ya postinga ati murondere umuntu muvugana mwizere baca bamubwira bati uwo muntu nimba atakibazo mufitanye ikibazo personnel mukavugana ya of course mugabo umuntu nimba atadosya afise mu butunga nta busuma afise ivyo bintu vuga ko ari umuntu w'umusuma so nuko rero hari abandi bavuga bati twebwe turi Dubai mugabo turumva ko hari offre za Albania ati vyoshoboka ko mutubariza umurongozi waho hari turava ko turi hino vyoshoboka ko turungika amafaranga ya Albania hama peut-être tukaturonderera visa tukagaruka tuje Albania patanagarutse kubera Albania biroroshe ashobora kuva Dubai akaja Albania bivuze ngo umuntu afite amafaranga mugabo abantu twarungitse je dis abantu of course barungitse ko afise residence ya residence donc kuva Albania kuko iyo ari umuntu narungitse biranyorohera gukomunika n'umukoresha wiyo mu kumuririzinga mu kumurekura mu gushora kumurekura yamurekuye nshobora no kumuha n'uwundi arahanye uwundi muntu ari hino agasubira muri cya kibanza cya wa muntu mugabo umuntu
murekure agiye muri procedure yindi yahana aba partenaire banje benshi abatameze nabi babituba twumvikana n'uwagoranye abantu je bamaze no gusaba ndamaze no hari abantu bigeze kuja muri overstay kubera ko company yahanywe mugabo ndaforsa company amahera shika nk'ibihumbi birenga nka 39,000 dirham benshi gose araringa ibihumbi 10 by'idolari company yari habo bantu barabona bakansoringa baraja mu zindi company hariho iyo pwa tuba dufise kubera tuzi n'amategeko yahari hama na communication je nta rurimi ntavuga iyo bamujanye mu Carabu ndajayo banjaye mu Congereza ndajayo donc biroroha ko ndamubwira abazi yuko uburenganzira bw'umuntu wari wese ndatabutse bigakunda rero abo bantu bariyo bashaka kuja muri izo ntuza offre sawo mugabo hari igihe usanga ufise umukoresha mubi utaragira igihe cawe cyo kuvayo utaraheza nka probation iyo myaka ibiri oya simaka imyaka ibiri here yuko keneye kuva muri company abantu bose bazohora barabijya bintu twitwa labor contract cyangwa work permit tubaha kiba kiri canditsemwo amezi ico bita nka periode de C ni kuri de depart harabibaza ngo ni kumukoresha umukoresha buriya nyuma y'amezi 6 arafise uburenganzira bwo kukubwira ati ndabona yuko bidakenewe ko tubwira naho ufise imyaka ibiri ubwo biri muri ari y'amakontra abantu bazoze bavyumva babitahura amategeko ya Dubai ico bita probation period biranditse muri ziriya kontra ni periode n'indapreciation umuntu yo kukuraba canka akaraba n'akazi kiwe ati akazi namuhamagariye uwo muntu namuzanye ntamuzi namushikanye mbega ndashobora kubandanya nawe canke no mubwira yuko inyuma y'ukwezi azoca ata urumva muri ico gihe yabikubwiye ati genda canke nawe uvuze uti inyuma y'amezi 6 ndiko ndaraba akazi wampaye nako nshoboye ndashobora kugenda umwe wese afite ubwo burenganzira mugabo urandika ikete ukajyandikira uriya ukwezi imbere no muri ministere ico bita leba ukamenyesha kopi muri ico gihe baca baguha ico bita cancellation ufise imisi 21 yo kubiduba yuriko rarondera kandi kazi canke ukigurira ID yawe ukaba free ivyo abantu babe bavyumva nibaza ko bitahuritse cyane abandi bagiye babaza amanimero reka ndayababwire ni 67 880 250 iyo ni nimero imwe canke se 67 reka mvuge mu Kirundi 880 251 iyindi nimero ni 66 459 202 izo nimero nibaza ko ari sawa ikindi ni adresse physique je nibaza yuko uburyo bwa nyabwo ari ubwo gushika aho basanzwe cyane kubifya of course bakorera mu ntara zine muri zitanu ziri mu gihugu cy'u Burundi niya gatanu bamaze kuri inzu tayari dusigaye kumenya umunsi bazotangura ese muzotangura ryari ejo barajanye Starlink hari Muyinga mu rugendo Muyinga muri mu nzu ya province niyo uzamukore nivo ya kane iri ya etage ya province abantu bazohadusanga Muyinga bivuze ngo abantu babuhumuza muri buhumuza abakiriya benshi hari abakiriya benshi barinda kuja Ingozi cyangwa bakazi Bujumbura abo bantu bumve yuko tugiye nk'abantu bari Ingozi barashobora kurondera ko yariko aravuga amanimero yego abantu bari Ngozi of course kuko amanimero ni sawa mugabo tubwira abantu yuko Ibijumbura bari mu nyubako ya mairie Hotel de Ville hasi biro igira 12 cyangwa se biro nimero 12 mu gihe Igitega bari imbere yo kungoma bar kuri etage kwa Koja hejuru irande ya Canal Plus bivuze ngo hakorera Canal Plus no matuhabona aho niho hori travel isanzwe ikorera mu Rumonge bari kuri RN3 birumvikana kari baraje mu Rumonge ni Rwanda ya station ku Mugerangabo imbere ya Stade Rumonge muri etage kwa Nyama naho barahari mu Rumonge of course mu gihe Ingozi naho bari imbere ya Sokabu irande ya Libite agence gose aho niho basanganye BRB
naka kabara naka utanguye akakamanuka ubwo mushike ku isoko ubwo rero birumvikana ko aho hose hori travel ibihari mu gihe rero nk'ubu nko ku manimero Ingozi nabonye mushobora kubatora kuri 61 31 33 61 31 30 38 iyo nimero telefone Ingozi ushobora kwita mu gihe kandi n'igitega bafise nimero yaho ushimaka ibintu bikaze muzee no sinzi aho ndavuga ngo mana ngo bisize amavuta sinzi 64 199 majana 713 iyo nimero y'igitega abantu bari gitega uzi ikintu je nshaka kubwira abantu uzorawe no mu buzima busanzwe wewe kilo Mike buryo umuntu ashaka kugutora vyanyavyo aragutelefona nakwandikira cyane cyangwa umuntu hari abantu bari kuvuga uyu Clovis ngabirana azizo nimero kenshi ntibishura nimureke kwandika kuko namba ufise miliyoni 5 zo kuja Dubai shiramwo 2 yego shiramwo 2000 telefone canke semye canke ushike kuri biro kuko WhatsApp turi ngaha reka nanga karore kuri nk'ubu uri ngaha ntabuze abantu cyane bari kwandikira message amajana 5 ni buri denko buri munsi ugasanga zaje jewe nimba ntari robo ndi ku kazi ndi kumwe n'abantu nakira izo ni z'akazi shaka iz'abagenzi rero n'ibindi ngene managing nkaba ndiko iyo ni ku nimero y'akazi nkaba ndiko ndavugana n'abapartenere b'i Dubai ndiko ndagida uwo munsi abagiye bari hariya ubu uzonyandikira n'uwundi mugenzi n'abandi bantu bose bavyumvise ku radio banyandikira ziba amajana nzovyishura kwera ibikundi nico gituma nababwiye mwebwe nimba muri ko murababwira mukababwira haba hari nimero zitandukanye iyitishuye urondera niyi n'uw'igitega n'uw'ingozi n'uwo mu urashaka kumondera aho Bujumbura arakwandikira ati ni hari hama izi nimero ntituzitanga kugira ngo dushobore gusobanurira uko akazi les details byose bimeze ku bantu kuri telefone ni kugira ngo tubagide peut-être akeneye bureau niki ashike kuri biro notre objectif nico gituma ubona n'ubu dushize mu ntara zose no kugira bwegere abantu umuntu ari seriye akeneye ibintu bitarimwe ubusuma muri ibi bintu byo kuja hanze ibintu byo kuja hanze birimwe ububande bwinshi cyane birimwe amanyanga birimwe bikika inyuma cyane ku bikika inyuma benshi kumbe bagasahura abenegihugu mugabo umuntu wasanze muri biro mwavuganye warihiye ahantu wabonye wanakorera wabonye adresse yambaye uniforme akorera umuntu umwe babiri batatu bari muyenga ingozi hazo kumahuguruye hose no kuvuga ngo agaciro guhura n'abantu cyane nimero hanini za WhatsApp gituma tutanga ama WhatsApp tuziha abantu batari mu Burundi badashobora utari mu Burundi dashobora gushika kuri biro uratelefona kuri WhatsApp bakakwitaba nshaka kumenya ibintu harabona bonye usanga boss ari dufate ngo bari Kenya hama akeneye kuja cyangwa ari Zambia we nakeneye no kwavaye ahubwo agomba kuruka petit frère muga petit frère ari Gitega nta telefone afise agomba gusa kuzomurondera akambwira ati we narajije dossier yawe muri hori ahubwo mana kugende cyama vyabaye cyane cyo gituma tuba twashizeho izo nimero mugabo ntibumva abantu ko umuntu agutelefona direct ari ngaha munone ngo je ngo nkeneye passport ara abantu badutelefona bari ngaha nari nkeneye passport murayitanga umva bakaba bari out of the topic passport stagirwa muri pa byo dukora bumve ko twe twakira umuntu afise passport afise ico cifuzo cyo kugenda gukorera hanze hama tubakirira ku mabiro dukorera mu bibanza musanze mukoreramo twebwe imisi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu tuba turi amahuguriro ahantu hose aho mudakora ni dimanche ntidukora kwa Mungu hose gusenga no kuruhuka kwa Mungu atari twebwe twiradiyo twebwe tuza ku mugoroba tuje gucabiranye twebwe turaja gusenga abariko barabaza vya Australia nibaza ko ko mwumviriza PJ Classic FM misi yose yaba Australia hahari na Canada tuzobivuga turiko tubabwira aho biri officiel Albany Dubai no mu Misiri imbere Jordan nibyo boss azindukamo Jordan Arabia Saudite Oman Bahrain aho tugiye kuzohora turungika y'abantu mu buryo bwizewe ivyo nivyo turiko turategura nico gituma twarishije license abantu bumve yuko tugiye kubaha
donc amahirwe menshi yo kuja kurondera ubuzima aba bantu bariko barasaba nimero nka ba Giberi twazitanze nimero oya nta kibazo ka 67 880 andika canke utelefone kuri nimero canke usubize inyuma video iyi video nyene na YouTube congera uzumve 67 880 canke 66 459 200 60 31 30 38 izo zose ni nimero 64 37 713 Gitega ahantu hose abantu bari nk'Iburunga abantu ni Burunga ndayifisana imbere yanje 61 majana 280 majana 38 61 280 838 abana abantu bari Burunga barashobora guhamagara kuri iyo nimero kugira ngo bashobore kuba bagida neza atakibazo na kimwe ibintu bize bibandanye bigenda neza cyane nuko rero ama ikindi ntaho genda navuze umuntu wese azi ko afise visa ahubwo nyene urakoze muri Holy Travel urakoze sindaguciriyemo umbabarire gatoya ha umuntu yarabajije ngo mfise petit frère afise visa mbwatarahaguruka ngira nico wari ugomba uvuge tucishuriramo ego umuntu afise visa atarahaguruka kubera yuko usanga ivyo bintu byarahindutse harabaye intambara bumve yuko twarababwiye abantu bagomba kuza abariko baragenda tubarira $400 bakiyongerereza ko tuwasa kugira ngo bakagenda kuri ticket zibara setisi donc ukeneye ivyo uze mugabo moyena company yawe kigomba kukwakira kuko hariho company zivuga twebwe turafise company zitatu yitwa Babin yitwa Najmat n'iyindi imwe nibagenda za kubira muga ni zitatu bavuga bati twe tuzokwakira abantu muri feme mu mena z'uko gata bivanye n'amasite yacu aho dukorera n'ibyo basanzwe bakora niyo bakora ibikoresho ivyo rero urumva umuntu kandi iyo abantu bose bamaze kuza baba babitahura bavyumve baze bashike kuri agence basobanuze amakuru y'ibintu byabo uko bimeze turabakira iminsi yose abakozi bacu bose baba bahari babakire babasobanurire uko ibintu bimeze situation harabona babone ko urumva turaza kuri biro tugasanga boss si hari kandi rero dushaka ariko nibaza ko hore turabona baza kuja kuri biro nkasanga abakozi bashika nko ku 10 barabose baraza ama information baragutunganiriza ukeneye boss ubwiwe tetere ko muti bamuvukana iby'akazi of course kuko bari abakozi yangaje nabo kugira ngo bamukorere mu ngate mu gihe adahari banababwiye niyo hari ikibazo kibazazana cyangwa tumurindira niba umukeneye abo boss natwe turamukena barambwiye namwe murambura natwe turamubura kandi dukora kuko urumva ntushobora nkubu urumva ni nabandi mu rugendo rw'akazi sinshobora kwitaba telefone cyangwa kandi abandi baguma baza kubaza ama information aho turavona hama nimba no guma muri ibi na ya maviza ntiyoboneka kuko nije mvugana n'aba partenaire nije nkurikirana yaba bari hariya cyane donc kuza uvuza ngukeneye kubonana nanje direct byoca bigorana kuko si kenshi mba ndi mu Burundi urabizi ndabizi cyane hari niyo ndi mu Burundi nibavyumva ko urubuze no kugenda niyo ndi mu Burundi singuma urumva ko mfite ama agence mu ntara hari gihe ushobora gusanga hari gihe woza kuri agence y'Ubujumbura ari Gitega cyangwa ari Ngozi cyangwa ari Kamara yindwi akabari mu rumonsa iyo ngiye ahantu ndandika ku mastatu yanje nkabwira n'abakozi ati umuntu ashaka kunyitura no ku rubuga no ku rubuga by the way abantu baje guforinga na page Holy yitwa Holy Travel Agence kuri Facebook iyo ngiye aha ndababwira ati ndinga kandi jewe umuntu wese tuvuganye ndamwumviriza ikibazo ciwe nimba ari n'ufise ikibazo nta kibazo kirananira gukemura nta na kimwe ndabona kuko ibibazo ntibibura avuga ati tumaze gusubiza abantu mahera kenshi bitari bikenewe ari naho duheba ugasanga uwo muntu ari muri incapacité financière cyangwa ugasanga ugomba kunomwongerera
akazoyariha mu nyuma erezuma ko hariho benshi vraiment bamaze baba bayabuze hama bakansubiza vraiment bamaze kugenda bakakubera ariko umutima urakomeye ukarunda kubwira ati je udakwije atongeye mugabo ico kimwe nuko arabo yongerereza bakamuhemukira bamwe na bamwe birabaho mugabo ibyo jewe sinkonta ko mba ndabiciza nakoreye umuntu we nyene niyanyishura kibi mani zo muri hanyuma donc umva ukeneye ubwo bufasha bivana n'igihe umuntu baba bufise ko barashobora kuza mu gihe nawe we usanga bitoroshe wafashije benshi bitoroshe bivuze ngo umuntu agomba kubitahura agomba kubitahura ni ukuvuga ngo rero abantu batahure yuko hori travel itakorera ku mbuga gusa bagomba gushika ahantu kandi ko hori travel hori sijewe hori ni kinini yani bumve ko bagomba kubona wewe uri umurongozi wayo ariko kuyiyumvira ni bimwe Perez yavuga ati ububazo bwose n'umukinyi yabuze ifurusheti bukamuha ikiyiko bibaza president uyu turi kumwe ngaha agomba kuba ari president ikindi kibazo uyu Jean Paul Nizigimana bajije iki kibazo mbajije shika kuri agence bakikubaza kuko mwumvise ko amatike y'indege ya doze hari ivyagoranye amafaranga areka kuyabariza ngaha shika kuri agence bakubwire n'ubuzi buhari iriya page nababwiye Facebook andika ikibazo barakwishura ariko nta byinshi bakwishura ko uretse kukoriante ni nimero naho bakorera and then nawe shika uteriyo nako ibintu muri hori travel nta muntu barisha amena kuri mikashi amahero nashika ukayatanga ni bureau hari abakozi bakakwakira arujeje kugusigurira yurisha arujeje kuyatora hari n'uwejeje ngira ngo kuyaharura hama arujeje imana ya passport yawe departement zitandukanye abantu bashike muri bureau byumve hama ikintu ngomba gushimikira ko cyangwa gikora abantu bandungikira amakopi urabona nk'ubu iyo dupostinze twarungitse abantu arabaca bitwaza ya mafoto bakayashira hariya ngo ivyo n'ivya kera ngo tureko turabarungika ivyo n'ivya kera bajya n'abahetazi sindabaho umwanya bari mvuga arabagomba kwiba abantu ego bariya bandi babahetazi urakoze uvuze akantu keza kuko harabo je personnellement hari umuntu nigeze kundungikira hari umuntu nigeze kundungikira ifoto yawe urariha ngo karantise canke ka telefone oya je personnellement hari umuntu yigeze kundondera hari umuntu yamwandikiye afise foto yawe kuri profile yiwe aramwandikira aramubwira ngo je nitwa Richard ngo ndi wo muri hori travel ati wowe ushaka kuja Dubai amwe ngo tehego je nshaka kuja Dubai gucana gucya rero bajya abantu hari n'ukuntu bakozanya ko n'umuntu abishaka sinzi ko bamwe bari mitere je mitere bantelefone yari ari gutumwe na madame tugiye ko babita bameni abantu uwo muntu arantelefona urumva ngo je ngo ndiwa muri mitere ati nta muntu wo muri limitere akoresha limitere mu WhatsApp mu gutelefona umuntu ati telefone uko musanzwe mubigenza ndakwita uko naje nkorera limitere mu rumonge yaciye akupa urumva ibaze ko umuntu yibaza kuri kijumbu uyu muntu rero tutse tuvugana wewe by'amakuru ingino ari no muri group zacu za WhatsApp kenshi turinkamo amakuru ingino yacu aca inbox arambara ati jewe hari umuntu twavuganye yarafise kuri profile foti ya CEO wa Hori Travel atarambira kare we ati mugabo icarangaje yambwiye yuko shobora kubanza kurunka 50,000 ya dossier unharonka kuri mikashi tena mikashi yima cyana mubwira ni banzumera zo kwanza nimero kugira kurunka kuri mikashi ndaraba ko nimero zaniriwe za wenda zifise ndazizi ndazima nimero koresha ngaha mu Burundi na yari hanze daje nambwira ni turetse nivyo Hori Travel d'abord big boss nta mera yakira kuko afise abakozi ibyo bintu babijejwe icya kabiri nta mera basaba kuri mikashi amahera iyo bashaka kuyakira donc wagiye bakagusigurira uburyo bigenda amahera yatangira kuri bureau hama bakanagwa ni cyane se korisha igabara kubwira ati warisha nimba ari reçu ukabona ati je narisha ko amafaranga yawe bari ubutunzi twaye no muri banki ugiye kuyabisayo baraguha bordero ko amahera wayashitse ko shambwa ati hari n'umugenzi yigeze kwibwa muri buno buryo nyene n'umuntu amwandikiye ati wacha yateye amurumikira ya 150,000 rero tugira abarundi dukurikiranye Hori Travel nta mahera baka kuri mikashi urashika muri kuri bureau yabo amahera ukayatanga bakanagwa n'icemeza ko ayo mafaranga n'uyu muntu yitwa Clovis twamwishuye sinzi impamvu atavyumvise twamubwiye yuko yoza kuri uyu muntu aguma bazi iki kibazo ngo sindiko ndagishikiriza ya
usha ari ni kibazo cha ni kimwe twakubaza kare umuntu afise 7 miliyoni ugashaka kuja rubani twosinyiranira kontra akazoyakura ku mushahara nitwo urumva ibi twamwishuye nitwo ramuhebuza igikenewe nuko aja kuri bureau na boss ntigeze amuhemuza twebwe tuvugana ariko afere none nk'ubu wewe ugomba usaba ideni umuntu wabimwandikira kuri telefone niwo bishira kuri urayisubira YouTube eregira ni deni ibi muzobisinyiranira ntimwamubisinyirane kuri WhatsApp bizoshike kuri agence mwishuri ndinze mvuga ngaho ngashifisi ivyo no ndabigize officiel kandi noba nihaye igikorwa ntazoshobora kuko ayo mahera nayo mfise aya complete ayo abo ku bantu bose baza bose naje no chance official ntavyo ukora ariko ku Clovis naza mukabiganira akakwereka impamvu azoyagusubiza yeah of course peut-être muzumvikana yafise urumva muri ico gihe birakunda ngivye rero tuganiriye na boss irenga minota gana kuri 45 nibaza ko mbuya bayafasha kanya gakwiye kwishura ku bibazo bigiye bitandukanye kandi bigaragaza yuko n'abakunzi ba canke se abasanzwe bakunda ibikorwa vya Hot Travel bamaze ko batari bake kuko bigaragara ko service za Hot Travel and Job Connect Agents zanguza abantu kuko zirizewe kandi zikora neza cyane je no batwa bivuze vyose bisigaye tuzogana turababwira wanashaka natwebwe sometime abagira ibibazo barana n'abaducako tukababwira tuti gana harabo ndungikira erodi uriya sinzi niba ari umama mugabo ebane munini cyane erodi kabisa erodi ariko umva mubwire kilo mike umva mubwire kilo mike faranga na erodi mu kwa gatandatu urya ntahari ni wabahari aragira manager mu kwa gatandatu erodi ai nka yanje yakobwiye tubura tegura yakoti yawe yera dayifise boss tugushimira cyane nibaza ko tuganire kuri vyinshi mutubwiye vyinshi hari n'umuco peut-être abakunzi ba PJ Classic FM aribo bakunzi ibikorwa vya Hot Travel and Job Connect Agents bari bafise nibaza ko vyose wavyishiye muri rusange ibisigaye turabashimiye kubandanya mudushigikira ibisigaye abatanyuzwe canke abatari bahari bazonabona akabona atari ikintu ntari nkeneye bashike kuri biro biture abakozi bacu ahariho hose n'ivyo nabo bumva baba bakeneye kubona jewe babwira ati mu telefonere canke basabe nimero yanje iyo ndahari ama bamvugisha iyo ntari mu tundi tuntu nko gutwara canke iki hari igihe ushobora kuntelefona ndiko ndatwara ugasanga sinyitavye telefone canke ukanyandikira message ugasanga muri ico gihe uri muri za nama z'akazi canke ndi mu nama anaha bikagorana mugabo n'inyuma fata umwanya munini wo kwishura abantu ndafata umwanya wo kuvida ama message yose ndashobora kuva kuri 1000 ama message 1000 ngasanga zigaranye nk'ijana 50 wishuye yose zisigaye utari cyane nivyo rero tumushimire cyane ariko nkazishura ariko babonye ntishuye bashika telefone canke ba contact izi nimero bararonka umuco kwiye turagushimiye cyane rero kubana waje kutuganiriza ko biriko biragenda muri rusangi ndabashimiye nanje kwa mwanyakiriye muri studio kandi mukambwiye ati muganire na banywanyi ba PJ Classic kuko dufise abanywanyi benshi muri Hot Travel bamenye amakuru baciye muri PJ Classic ibintu vyiza urumva ko turabashimiye bamenye ukuri bakamenya update aho bigeze hariho ivyo vyabaye nikiza intambara ya Iran na Israel na Amerika ni ikintu cashikiye abantu benshi abakiriya bacu bashobora kuba baba baritushe gatoyi hari abantu bari guhomba amamiliyaridi y'amadolari menshi hari imihora myinshi camwo ibitoro vyaduze ku isi hari ibibazo vyinshi vy'isi vyabaye vyatumwe n'iriya ntambara donc turiko turagerageza kugera yuko ico kibazo urumva cova ni ikibazo c'isi yose umwe wese yumve ko agomba kwiyadapta bivanye n'ubushobozi bwiwe na situation yarimwo biento ngaha tushobora no kuzoshikirwa intambara idahagaze kuko nka twebwe tuba turabadandaza turi mu bindi bintu vyinshi cyane ama rupture de stock abahari n'umuntu wari we wese burya arashikirwa n'utazi ko yashikiriwe ndazi ko yashikiriwe n'ubutarabimenya none nk'igitoro niwumvise ko caduze party cyane ngivyo mbuya baranda gushimiye cyane ndagushimire nawe muvandimwe ubwo ndabashimira aba Barca turongera mu biganiro n'abareyare mbona mwaciye umukozi Imana ibaha umugisha
turagaruka yewe erega Tubifuriza barakeza amahirwe sasa ijoro bariya. zageze tubifuriza genda garutse mu kanya ndagarutse mu kanya koranye twoziririmbira Tena nta nubwo turataha reka turenze imitwe y'inzuzi boss gatoya hamwe tugaruke dusezerane n'abakunzi bacu muri match tuvuyemo ya equipe ya Atletico Madrid sezere equipe yitwa Barcelona kuri aggregate ya 3-2 ubwo rero mubandanye mwitura Hori Travel and Job Connect Agents